wamenye kunezereza washize indirimbo nsha mu mutima wanje. Daniela, rero iyo uvuze ko Imana yakunezereje mbega nuko usanzwe twenga nyene yaciye twenga yaje kenshi ndakunda gutwenga. Nturigera ushavura n'umunsi n'umwe? Ndashavura kandi shavura nabi. Ishavu geranda jya n'ibiti ishavu geranda. Daniela, mu myaka 2 wibona hehe? Nimona ndahantu hadasanzwe. Ukwizera kuri wewe ni giki? Ukwizera kuri jewe novuga ko ari ikigwanisho mfise nk'inkinzo ku buzima bwanje ya. Ariko ndibuka ko nigeze gusenga hari mwijoro ndasenga Imana ndavuga ati Imana ndihana ibyaha byose niyagiriza nimara kubesha kamara gutukana ndatura ndavuga ati Imana iri joro ndakwinginze kubwo urukundo rwawe unkunda untahane kuri buzoce basanga natashe. Ariko mu gitondo narabyutse sanga ndi muzima ndavuga ati Imana kubera iki wadekonye. Yap. Shalom. Mko fresh, mko poa. Ni Jamaicano kwenye microphone. Behind camera NZ ni Ruze baba mnene wa pictures hivyo sio. Tuko maeneo fulani vile tu hapa Bujumbura +257 Burundi. Tunafanya kazi, tunatangaza injili. Yaani leo tuko kwenye interview na mtu fulani wewe nisubiri kidogo ila tuongea Kirundi si lugha ya nyumbani au sio? Baki na mimi, baki na usahau kufanya subscribe kwenye Home Flavor TV. Basi baki pamoja nasi nikuoneshe kitu kimoja tu sio? Ni sawa. Urakomeye? Ndakomeye. Abantu babonye kuri umukobwa mwiza, umukobwa utwenga neza, witwa nde? Nitwa Daniela Irakoze. Daniela Irakoze akora iki? Daniela Irakoze ni umuririmvyikazi w'indirimbo za gospel. Daniela, twumvise ko uri umuririmvyikazi mbega ufise indirimbo zingahe? Bisi indirimbo nyinshi cyane ariko maze gukora imwe niyo maze gushira ku mugaragaro. Iyo uvuze indirimbo nyinshi ubushatse kuvuga nk'indirimbo zingahe? Zirenga 10. Urumva ko atari nke. Bisigura ko ari album ufise? Ego. Mbega izo 10 zose amaze kushira ku mugaragaro bimeze gute? Oya, maze gukora indirimbo imwe. Uretse ko hari izo nari narakoze bwa mbere ntizapasame imwe niyo maze gukora igashobora gupasa. Warakoze indirimbo nyinshi bwa mbere ariko nizigeze kuzisohoka. Niyihe mpamvu yatumye izo ndirimbo zidasohoka zitaja ku mugaragaro? Navuga ko ari bimwe mu ntambamyi nagize mu muziki wanje canke mu kazi kanje bivanye n'ingene zakozwe siko nashaka ko zikogwa. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko ndazireka ndavuga ati reka ndindire nkore indirimbo ibimwe ariko nzima. Incuro zibiri usohora indirimbo ukazireka. Mbega muri ico gihe waratanga amahera canke byari ivy'ubuntu nyene ku buntu? Oya, naratanga amahera uretse ko atari menshi urumva turacari nari ngira umunyeshure nta mafaranga nari ifise ariko naratanga makeya nyene. Niyo mpamvu bitagenze neza. Daniela, umwuga wo kuririmba wabitanguye byari ivyo kuririmba? Kuririmba natanguye kuririmba nkiri muto cyane kuko nakuriye muri Sunday school. Ariko natanguye kwandika indirimbo yanje niga 5e année primaire. Ego. Woshobora kuba wibuka indirimbo ya mbere watanguriye ko kuririmba? Ndayibuka cyane. Ni yagute indirimbo watangiye kwandika? Bivaye n'ibihe narimwo ni indirimbo navuga amajambo ariko ivuga ngo Imana ntizoraba intango y'umuntu ariko izoraba iherezo ryiwe ni wakora neza uzohabwa impembo ikwiranye n'ivyo wakoze. Nta kamelodi wabuzi? Imana ntizoraba intango y'umuntu ahubwo izoraba iherezo ryiwe ni wakora neza uzohabwa impembo z'ivyo wakoze. Ibi biraryoshe umvise irijwi uyu mukobwa arakaze. Reka ndakubaza ikintu kimwe. None Daniela, umuziki
ukora nk'umwuga canke uriko urinezereza nyene gusa kubera wumva abastar bariho no ushaka kuza umustar umunsi umwe indoto zawe canke ubu uriko urinezereza ushaka kuduha umuco ngaho? Kuririmba si ibintu nitayemwo ahubwo ni ibintu bindimwo kuko kuva kera hose namye nifuza numva umengo naho no kwiga amashure ngira naho no ba presidente w'igihugu numva umengo première dame oya gusa n'aba president barahari b'abadamu b'abagore oya bo basi bishitse nkaba nka president basi première dame bazi ego voilà ndakumva numva umengo ntari umuririmbyi numva umengo ntibikwiye ntibihagije ahubwo numva umengo umwuga wanje ni kuririmba ego rero nivyo wabifashe nk'umwuga sivyo? Mbega huba ari uburyo kanaka canke ikintu kanaka umaze kuronswa n'umuziki? Nta birebire ndaronka uretse ko biratuma ugirirwa confiance n'abantu kandi biratuma wubahwa ico ndamaze kukibona. Daniela, ndagiye muri studio ndi Daniela shitse muri studio nikihe kintu umuproducteur yokora kikansitaza iyo ndi muri studio nkava muri mood yo kuririmba? Icambere nuko ashobora kunyereka ko indirimbo yanje yayigaye amaze kuyigaya ucubibona n'ingene ariko arakora kuko byarashikiye narabibonye yego. Rero iyo uvuze kugaya indirimbo ni mu gihe yanse kwatsa imashini akakwankira kuja muri casque biba bimeze gute? Ushima nk'ivyambaye ko ndibuka umuproducteur yankoreye indirimbo ya kabiri ivyatumye binyereka ko yayigaye nuko amaide yose ari je nayavuga nk'umuproducteur nta kintu na kimwe yigeze amfasha yarandeka nkambwira ati none ga nyakubahwa nta na deuxième voix nshiramwo mbega urumva bo byanyeretse ko nyene yavuze ati heza umbise nkorera abandi Daniela birababaje cyane. Daniela uravyuse mu gitondo nikihe kintu ca mbere ubanza gukora? Misese mu gitondo byutse ndamaza kwanza nkaraba ko nkomeye avyura ukuboko wumva ko gukora amankaca shimba Imana. WhatsApp canke itelefone yawe itora ubugira kangahe uyitora umaze gukora ibintu bingahe? Kenshi ndayitora mejeje gusenga gusa ari gihe bingora vraiment ngasanga niyo nshikiyeko. Daniela, benshi abaririmbyi barafise imyanya yo kwisonzesha, benshi mu baririmbyi barafise imyanya yo gusenga. Rero wewe ufise umwanya ungana gute? Dufatiye ku kiringo cindwi urufata umwanya ungana gute wo kwisonzesha wo gusenga kugira igikorwa cyawe canke umurimo wawe ushike kure? Jewe ndafise mu ndwi ndafise umunsi umwe nahebeye w'igikorwa canje cyo kuririmba, ariko hari n'igihe bihora bishika nkafata nka une semaine nkisonzesha kugikorwa utanwa nywa ku mugoroba canke ngafungura ku mugoroba. Ego. None Daniela, uvuze ko umara indwi yose wisonzesha, mu gihe uriko urandika indirimbo nikiye kintu nyamukuru wisunga iyo uriko urandika indirimbo kugira wowe ubwawe wumve ko indirimbo irandyoheye, indirimbo izoryohera abandi? Nikihe kintu nyamukuru wowe wisunga ukavuga ikintu ndagishize mu ndirimbo yanje, indirimbo yanjiza kubiryoshe, indirimbo yanjiza kuryohera abantu benshi, indirimbo yanjiza gushika kure? Nikihe kintu? Jewe novuga ko ataco nisunga kuko kenshi indirimbo sinicara hasi ngo ngira nandika indirimbo. Oya. Uzandika muri studio? Oya, ahubwo kenshi ndashobora kuba ndi mwibarabara indirimbo ikanzamwo nkayiririmba nkumvira ryoshe nkaca narajistra amajwi amarashika muhira nkayandika. Daniela, wambye ko ufise indirimbo zirenga 10. Mu ndirimbo zirenga 10 nivyo umuntu ushobora kuvyara abana benshi, ariko akavuga uyu mwana je mu bana banje ndamukunda cyane kandi ndamwitwararika. Ni yahe ndirimbo uvuga indirimbo ni nziza cyane, indirimbo iraryoshe cyane? Indirimbo yanje yasohotse iya mbere nasohoye niryoshe cyane, irankora ku mutima, irampezagira, irandyohera, sishobora kurara ntayumvirije. Yego. Za zindi watanguriye ko niyo mpamvu zanse gusoka kubera ntazo warukunda? No, narazikunda kandi n'ubu ndacazikunda, hamwe Imana ingiriye amahirwe nkazisubiramwo ndazikunda, ariko iyi yoyo mfise impamvu ndayikunda gusumba izindi zose. Iyo ndirimbo ndaza kwigaruka ko hanyuma, ariko reka simbirenge hagatowe mvuga uku ndi Daniela ndabaye umustar, aho nciye hose Daniela ararenganye igikoresho c'Imana, ngiye muri eglise abapasi bakavuga igikoresho c'Imana kiraje. Daniela,
nikihe kintu ca mbere wokora mu gihe ubona ko umaze kugira muri urwo rugero? Woza uragarira abandi baririmbyi, woza urirukana abandi baririmbyi, woza uranga gufasha abandi baririmbyi, vyogenda gute kubwawe wewe? Vugisha ukuri. Kubwanje bon no si kuvuga ngo ni kubera ntaratera imbere, ariko kubwanje ndumva umengo shaka gufasha abandi, bishitse Imana ikangirira ubuntu nkakundwa canke ibikorwa vyanje bikamenyekana, sinzoba muri babandi usanga muhuye mwibarabara akakwereka ko atakuwudi, ugasanga mwarakubititse hamwe, nkazajya nkamagara Daniela narakoresheje ikiganiro akatumbwira na mwanya mfise. Oya kuko je vyarigeze kunshikira, hari abantu twakoranye mu bikorwa kanaka, wasanga yarateye imbere mwahura akakwereka ko atakwibuka, ariko je sinibaza ko bizobuko kuko mfise umutima en fait uko ntafashijwe sinifuza ko nabandi batofashwa, ahubwo nifuza ko jewe ivyo nabuze shobora kubiha abandi. Voilà, mu gihe ukiruko nyene niki kintu ufasha abandi? No bafasha impanuro, no bafasha mu buryo nyene bishoboye bwanje nyene. Ego impanuro nimba ari umbwiye ati ndamwandikira indirimbo no gikora. Okay, turasubiye rero ku ndirimbo yawe uvuze ko uriko gushira ku mugaragaro. Iyo ndirimbo imaze igihe kingana gute isohotse? Indirimbo yanje imaze desemeni isohotse. Ego. Indirimbo yitwa gute? Yitwa wamenye kunezereza. Wamenye kunezereza. Kubera iki wahisemo kuyita cyangwa kuyitira ngo wamenye kunezereza? Nahise uko kubera Imana yari yanezereje ico gihe, niyo mpamvu byashitse ndayita wamenye kunezereza. Birashika ko utubwiye ko Imana yakunejereje muri ico gihe, bisigura ko mu yindi misi yose wari ubabaye? Nari imaze igihe mbabaye, ibibazo byinshi nyene, urabona ikintu ugasanga ukora ikintu n'igipasa, wakora ikindi n'igikoreke, ariko haragera igihe Imana irankorera ikintu ntazopfa nibagiye mu buzima, niyo mpamvu iyo ndirimbo naciye ndayita wamenye kunezereza. Daniela, iyo uvuze ko wari umaze imisi uri mu bibazo ariko ugakora ikintu ntubone ugikoreke, ushobora kudushingira inahe gatoya kugira ifasha abandi baririmbyi? Ari abandi baririmbyi nyene bafise vision nk'iyo yiwawe, abandi baririmbyi bifuza gushika kure, ariko nyene iyo ahuye n'ibibazo ugasanga arayivye kuririmba, eglise arayihevye. Daniela, ushobora kudushingira inahe ntoya gusa? Ava yuko nabashingira intahe, iyo ndirimbo nzibuka nayiririmbye muri 3e trimestre duhejeje ishuri. Ico gihe umwaka wa nyuma? Ego, umwaka wa nyuma w'ishuri. Ndibuka ico gihe nta vyizigiro nari fise ko nzomenya. Bivanye n'ukuntu nakoze ama examen ngwaye, ndi mu bibazo nyine bitandukanye bibabaje. Ico gihe nagiye kuraba afishaje ku ishure, kwanza sinagiye, naratumye nari natinye, ndavuga ati jewe murandabira, musanze namenye mumbarire. Musanze ntamenye ndabingize ntimurinde kumbwira, nzoca ndamenya ko ntamenye. Hama ndagenda haize umwanya abanyeshuri barambye ati Daniela uri mu bamenye, ndavuga no reka kumbesha, baca bandungikira ifoto, babifotoye, ndavuga ati kameme Imana iranezereje kuko nari nacitse intege. Bivanye rero n'ibibazo nari ndimwo, nibaza ko twifatira umwanya muremure, ariko pulo mbova nta kibazo, umwanya n'uyu nyene, sivyo? Rero nyene iyo nahe yawe ari ikintu juste urikora bika ngaho pembeni, nico nyene ko tubwira abantu kugira baronka umuco nabo nyene nibacika intege mu bikorwa by'Imana barimo. Inahe yawe ni insinzi ku bandi, inahe yawe yotuma benshi bakira umwami Yesu Kristo. Ushobora kudushingira inahe gatoya gusa idegemvye, turi hano ku bwanyu kugira utubwire ivyo wahuye navyo, intambamyi, iterambere, ibyiza wahuye navyo muri music, vyose ubivuge. Ushobora kutubwira rero ivyo bibazo rero umengo ukora sha background, ushobora kutubwira? Bimwe mu bibazo nuba narahuye navyo ni ibintu nyene biri familiale. Ego byo mu miryango nyene. Ego byo mu miryango. Tiri mvumengo twifatira ikindi gihe. Daniela aranse kutubwira ivyo bibazo familiale. Daniela, nikiye kibazo ca mbere wahuye naco mu buzima urumva ko wahagaritse nyene umutsima ukavuga aha anye bitabaye nofuma mfa, bidakunze nofuma mpeba Imana, mbega biramaze gushika kwanza ukumva ko ushobora guheba Imana muri wewe? Oya ntibiranshikira, ahubwo navuga ko byarigeze gushika, nduvumengo ndibuka ico gihe atukana nawe n'ikibazo kibabaje cyane nuko ntacibuka icari ico, ariko ndibuka ko nigeze gusenga hari mwijoro,
ndasenga imana ndavuga ati imana ndihana ibyaha byose niyagiriza nimara ukubesha akamara gutukana ndatura ndavuga ati imana iri joro ndakwinginze kubw'urukundo rwawe unkunda untahane kuri buzoce basanga natashe ariko mu gitondo narabyutse sanga ndi muzima ndavuga ati imana kubera iki wadekonye kubera nari nababaye cyane mugabo imana ni imana ikora ikintu izi impamvu mu gihe abandi bako bariruka n'ubuzima akavuga jewe ndifuza kuzoshikana imyaka 200 je ndifuza kuzoshikana imyaka 100 wewe warusavye imana ko shobora kugutwara bivanye n'ivyo narindimwo en fait narabona nyine ko ataco mari yisi niko no bivuga ariko novuga ko nta kwizera nari bwadubuze ukwizera kuri wewe ni giki ukwizera kuri jewe novuga ko ari ikigwanisho mfise nk'inkinzo ku buzima bwanje ya wow Daniela rero muri ico gihe umaze uva ko imana yo gutwara mugacomana ko imana ya dekonye mbega buke wacukora iki bo bukeye naravyutse ndidodomba mugabo ahandi naho ndavuga ati kuba mvyutse ndi muzima hari benshi bapfuye hari benshi bari mu bitaro mugabo je imana ngiriye ni faveur undi mutima nace mvume ngo ni faveur mani ngiriye kuba ndiho naciye ntangura gusaba imbabazi ndavuga mana mbabarira nari nitaye mu gikorwa cawe ego wowe washaka uhe imana obligation ko ushoboye kugutahana imana ikigufite ko umugambi kugira ufashe abandi benshi Daniela mu gihe cyose iyo utanguye gusenga n'ikihe kintu cyambere utangura gusengera mu bintu by'imitwaro yawe ikintu cyambere uvuga iki inyeje na manda gisengera simona ndacibagira nubwo nabandi ko ndasengera ivyo kurya ndagishiramwe n'icyaye icambere nje ndasengera abavyeyi banje ya ndabasengera imana ibahe kuramba ikindi naco nsengera ni igikorwa canje cyo kuririmba yego mana waramenye kunezereza suko akapela gato wamenye kunezereza wamenye kunezereza wamenye kunezereza washize indirimbo nsha mu mutima wanje ibintu biraryosheye nukuri abantu mutari ngaha anye imbere ya kamera murago ndiko ndababwira indirimbo wayumvise igitero kimwe muri byo ndakiririmba ngene kukiririmbanye nuri muririmbyi mana kukijewe aya yaramajamba mpora mu kanwa kwihebu kwiganyira byari byaragose umutima wanje ariko iyo mbimenya sinari kurira iyo mbimenya sinari kwiganyira no iyo mbimenya ko nkunda ukuraho iyo mbimenya ko cari igipimo iyo mbimenya ko mfitiye imigambira sinari kwirusha waranyibutse wagarukanya akanyamuneza kanje Yesu NZ behind camera gumana natwe reka nakubwiyeyo Daniela hariho akajambo uvuze nyene akajambo abantu bakunda gukoresha nyene mu mibereho ya buri munsi ukumva ngo washango hewe wangiriye ukuraho ntwengeje ukuraho niko mbwiye iyo imari gutwengeje ukuraho ni gute imana yarankoreye ikintu uretse iby'ishuri uko kenshi cyane na irisumburiwa n'amasomo sana mu buryo butandukanye ariko hari ikindi kintu imana yankoreye aho navuze ati iyo menya ko nkunda ukuraho nyene aho niyo nkeneye ukuraho se kwa icyo gihe nari maze iminsi ifite umutwaro hari ikintu ariko ndasenga by'ukuri mugabo nkabona nawe usenga imana ntinyumva nyine nkabonanye ni kwari bwashi hama imana icikoresha umuntu ari hanze y'igihugu cy'u Burundi uyo muntu imana imuhezagiye cyane ahari yubaho ego hama yarankoreye surprise sinzopfa ndabyibagiye yarankoreye ikintu ndiyumvira ni jewe Daniela canke ndiko ndarota numva umengo ni inzozi ku bintu yankoreye niyo mpamvu naciye mvuga ati iyo mbimenya ko nkunda ukuraho rero Daniela
muri kano kanya uba hehe, umuryango wawe uri hehe, bimeze gute? Ubwa mbere navuga ko umuryango wanje jewe mba mu Kinama, gabo famille yanje iri mu Cibitoke ca Rugombo. Bimutse 2016 bivanye n'ibikorwa vy'Imana vyabatwayeyo. Ego Daniela, mu myaka 2 wibona hehe? Nimona ndahanu hadasanzwe. Nkunga duhagaze hejuru nyene turi hejuru. Oya hazo basumbirije ngaha vraiment. Yego anye aho turi mu kirere ngira murabibona vraiment, mugabo aho yibona mu myaka 2 hazo basumbirije ngaha anye. Daniela, ushatse kuva ko hazo basumbirije ngaha anye, bimeze gute rero dusigurire? Bashatse kuvuga ko ntazuba nkiri Daniela wa wundi wa kera, kuko deja narahinduriwe ibihe. Imana yaranezereje, deja yaragikemuye. Nibaza ko Imana izo yarahinduye ibihe, yarabihinduye mugabo hari hahandi hantu, ndavyemeza ko hari hahandi hantu nzobande. Daniela, rero uyu uvuze ko Imana yakunezereje, mbega nuko usanzwe twenga nyene? Yaciye atwenga. Je kenshi ndakunda gutwenga. Nturigera ushavura n'umunsi n'umwe? Ndashavura kandi shavura nabi. Ishavu geranda. Je nibisi ishavu geranda. Oya ndashavura kweri, iyo nshavuye gusa ntibiteba. Iyo nshavuye nkaca ndyama byuko ishavu ryaheze. Daniela, na evenement uteguriye abantu na kindi gikorwa inyuma yuko umaze gusohora indirimbo waranezereje, mbega nta yindi ndirimbo ufise ushaka kutubwira agatitire imbihari nibidahari ushaka kutubwira igiye witegekanije kwisohorera, canke vraiment turi ahantu heza kweri, canke ikintu gishashe uriko dutegurira? Ndiko ndategura evenement, mugabo sindababwira ati n'iryari, ariko hari evenement ndiko ndategura kandi hari n'izindi ndirimbo ndiko ndategura. Ibikorwa vyanje biriko birakora sinicaye. Ego Daniela, nayahe mahera ya mbere amaze gukorako biciye mu mvuga butumwa? Novuga ko sindakora ngo ngiye kuririmba ngo nze guhembwa. No, umuntu yoshobora kuvuga Daniela yampezage kuri stage, jewe ngenda muha gafana Daniela ngiye kumukora ikintu kanaka. Nikiye kintu umaze kuronka biciye mu mvuga butumwa kuririmba kwawe? Ego hari igihe ndibuka ndi kuri eglise ariko naririmba ko sanje ndi mu worshiper. Nashaka kuririmba abantu bakamezagira nyene, sishaka kuvuga ivyo bampaye. Ngira kugira usigiye ngaho utanze ikigira 10. Oya vyaraheze. Ibigira 10 vya wacubihereza ari? Oya naragitaje. Daniela, akajambo kamwe ku bakunzi ba Home Flavor TV? Nuko ndabakunda cyane kandi udukunda ukuraho. Oya sukuraho ego nukuraho. Yaravyanse man. Ukuraho rero tubwire. Ndabakunda, ndabakurikirana cyane. Daniela, uragiye mwibarabara, nikiye kintu ushobora guhura naco mwibarabara gishikiye undi muntu kikakubabaza wewe? Ihabaye nka accident. Okay, Daniela, tugeze ahantu turiko turafungura, nikiye kintu ukunda gufungura, ukunda mu biryo byose? Ari abakunda sino bavuga, ari abakunda akabemewe, ukunda iki? Je nkunda akabemewe vraiment, sino babesha. Akabemewe nagaki? Akabenzi. Naje ndumufana wako ariko ibiraho nyine nibi biruta. Ibikira bivuge ibiraho nyene ibyo ukunda kuraho. Ivya gute? Ndakunda indagara z'ibitunguru. Bana mai sava, mumeze neza. Indagara z'ibitunguru zubahwe. Ni ikintu burobe n'ubugari bw'imyumbati. No gusenga uca wibagira gusenga? No, ndasenga nkavuga ati Yesu uranezereje nkaca nterera mukara. Ukuraho nyene. Ego. Sawa, murakoze cyane. Yari Mia Jamaicano kuri microphone. Behind camera ni NZ, ni Ruze Baba Pictures, mtu mnene pale. Ona twari kumwe mwamwumvise vraiment. Iyo mbimenya ukunkundu kuraho, iyo mbimenya tumere basi nakandi karirimbo katarasohoka duhe bace bakantwara abasuma akazi kanyu